nigeze kugiranira conflit n'umuntu hanyuma ndamushira muri liste noire kuri telefone kure cyane baca banyereka umwana ari kararira ariko uwo mwana yari afise ishusho ya wa muntu dufitanye ikibazo ari kararira baca bambwira ngo genda hoza uriya mwana ni wamuhoza ucugaruka turakugururira biraza kunda yuko hantu haba parce que uzokuba wikiranuye n'uriya mwana ibintu gisasu twiziritseko ariko komeze ngo igisasu kandi ari bisasu no terabwoba rero simwe no si terabwoba mes amis gute umugabo yubatse yubahuka gushira ishugwe na kado umu ex wiwe vyitwa yuko yamugiriye neza gutuja kwitura neza umu ex wawe umushiriye ivyo tumaryohego iyo uko wubatse ashobora kuba agiye gutanga iryo shugwe agiye kurokora ikintu cagira gipfe cyavyo nemera bavuga yuko Sabasi n'umufasha wiwe wabatabanye neza Sabasi ibintu yuko mu rugo rwawe ibintu bitameze neza warigeze kuvyumva urabona hari igihe uvuga ngo abantu babanye ngo ntazibana zitakubanya amahembe ngo urumva ngo vyarigeze ngo gushika no ntibirashika bashaka mu mutandukana no gushwana ngo tuvuge ngo twagize vya byo gushwana vya bintu ngo vya bintu ngo biritsirire no urumva no hari akantu uvuga ati wapi kino kintu sindi kwanda gitawe mugatahuzanya bigahe ariko vya bintu ngo nyene vyacitse oya ngo je ngo hari umuntu ngo twari tumaze imisi tuvugana ngo urumva ngo namuhaye n'amafaranga ngo nagize gute ngo arambwiye uko ngo wahukanye ngo agize gute ngo rero ngo akavuga yuko ashaka yuko This is welcome ladies and gentlemen murakomeza komeze neza murasumyiriwe cyangwa mutsivanye na mwerere. My name is Frank. The answer iyi ni African TV sonda gwikaze yose tukana muri Burundi mu Rwanda mitanzania muri Kenya muri Kongo Iburaya muri Amerika muri Australia mu Bwongereza ndetse mu kuvyabara ndavuga mu Nabi Saudite ari mu Bwongereza ndetse no mu kwizimo gwose ndabaha ikaze kiri mushashwe kwisheni yacu ndagusaba kugira subscribe no munsi udasanzwe utagira amahigwe yo kuba turi kumwe n'umutumire adasanzwe benshi muramuzi muramukunda aho muri ahatandukanye tuzoganira byinshi bitandukanye ku rugendo gwiwe mbega kubona sunza mukunda ariko bashaka ko kumumenya yes mutora gatebe twicare hama tumyagisha karibu sana asante ndaramukije abariko baradukurikirana amahoro y'Imana bane namwe umeze neza ego urakoze cyane gose makoze gupakira iwawe ego yes yitwa Sabasi d'abord ndashaka kwanza wibwira abakunzi ba African TV Sabasi ninde Sabasi ninde Sabasi no mu papa yubatse afise umwana ushobora kumwita Sabasi nkuru nziza cyangwa ukamwita Papa Precious Praise hanyuma n'umuririmbyi yamenyekanye cyane ku ndirimbo ivuga ngo tangazo la mbingu Mungu tuambie tangazo la mbingu tunamunalo amenyekana mu mafilme atandukanye n'umukristo n'umuvuga butumwa n'umuririmbyi pour le moment mwivuga butumwa ndiko nkorera ku gatuti canke podium ya YouTube GN Films donc ukwicisha muri cinema yeah hari izina wavuze ebana numvise Precious Praise kubera iryo zina umurundi bibaza ko atiga kuri yepe n'umurundi kare ariko ntiga kuri yepe ariko ubu ntiga kuri yepe kuko sibanze ngene bomuhamagara oya bo bishobora bisanzwe kuri yepe vyo munani ivyo bananira ingene bamuhamagara birasanzwe usanga bakavuga pressure bigoye usanga bakavuga ama pressure n'ibindi yego bisigura iki gizina Precious ni précieuse praise nyene n'amashimwe mu majambo make n'amashimwe y'agaciro yes benshi barakuza kandi ikintu bibagiye kandi I'm a designer fashion ndumu créateur de mode ndumu CEO wa Sabas Style Company ni byinshi urashobora kuvuga ibintu mukibagira ivyo gutekwe ukibagira ku bantu bamuzi hari inyambaro zidasanzwe Sabasi akunda kwambara kumva ati ibintu byumviriye gute kweri mashasha kumenya yes benshi barakuzi muri cinema barakuzi mu ndirimbo barakuzi mu design atandukanye abantu wambika ndetse ingene wambara bakuzi koko mu bintu byinshi bitandukanye ariko
nkuru nziza yakuze ari umwana ameze gute? nkuru nziza yakuze nk'abandi bose ariko yiyumvira cyane. Ndi umuntu nakuze dushobora handi twashobora kuba turi kumwe n'abandi bantu bakavuga umwanya bariko baravuga je nabandi ko ndabexamina nabandi ko ndapima umwe wese nivo y'ivyiyumviro vyiwe urumva hakaba kakantu ko guca imanza mu mutima urumva umuntu ko umenga arakuze ariko avuga ibintu nk'ivy'abana ivyiyumviro vyiwe umengo biri hasi uno muntu ni icabwenge nkaba nohora simvuge ntimumenye point of view wanje ariko nkagira ico niga biciye mu kiganiro canje. Okay, en fait nari ntekereje ariko ubutekerezi bwa bundi bwo kwiyumvira cyane. Hama nkakora ndi umuntu yumvira naka bino bintu yabishoboye yaciye byagenze gute kubera iki yabishoboye mbega namba yabishoboye jewe vyonanira namba vyonanira afisiki mbuziki cyotuma ashobora nanje sinshobora nakuze ndi wa mwana ameze uko yicara akihweza ariko muri uwo mwihwezo akagira mwica kuyemo numva umengo biri relatif cyane n'izina ryanje Sabas bisigura la tranquillité umutuzo numva umengo iryo zina ryaragize impact canke rifise impact nini mu kuba kwanje. Bakunda kuvuga yuko umwana akuze ahoze cyane abafise kibi muri we genre hari ibintu agumana muri we ariko yageze hawe wenyine yigunga kubyo usanga ari yumvira bibi bivana n'ivyo yumvise uguhora kwawe waruhoranye iki? nta bubi nta méchanceté yari irimwo canke yigeze ibamwo uretse yuko nari umuntu gusa w'ama analyse. Hanyuma izo analyse zanje numva umengo zaramfashije kuko zaratumye niyumvira nariyumviriye muri bya bindi nakubwiye ko twaba twicaranye n'abantu bakaganira ubu byagiye biragabanuka twaba twicaranye n'abantu bakaganira mu byo baganire nkagira mwico nizemo si wa wundi ahoze ngo ahorane ikibi canke ukoreye ikibi arabika jewe birinze binashika hakaba akantu katameze neza hagati yanje n'umugenzi mprefera kubimubwira hanyuma iyo mvuze ikintu kiba giheze kuko numva mbashaka kubaho nzi yuko tubanye neza n'abandi kuko ivyo navyo haraho byavuye ico kintu nuvuga ngo ni Imana kinyigishijeko benshi sinda kibabwira reka ndagice ko peut-être umuntu ariko aradukurikirana birashobora kugira ikintu bimufashije. Nigeze kugiranira conflit n'umuntu hanyuma nshandamushira muri liste noire kuri telefone c'est-à-dire que muri jewe nariremesheje ndavuga ati ndamubabari ariko sinkeneye communication sinkeneye kwa sinkeneye kumwumva sinkeneye kumubona idusubire kubonana. Ico gihe ncangira indoto ngo ngize indoto mbona nagiye ahantu ngo shika kwirembo ry'ijuru zari indoto ngo nshitse kwirembo ry'ijuru nsanga kwirembo inyuma y'irembo ukuntu urabona zijya mpangu usanga hari akazu k'abasiti ukuntu naho mbona hari akazu ntibara abasiti komtere ariko niyo image nobiha mbona mubona impangu usanga hanze kwirembo hari akazu k'abasiti. Hanyuma baca barampamagara bambwira wewe ugiye he yabwira ati je ndatashe utashe aterega hano ni mu rugo kwa papa uranditswe baca batangura kuraba mu bitabo amazina yanje baca arabona basanga ndanditswe mu ivyo bitabo ariko baca bambwira ati nubwo biruko ntuza kwinjira gutejewe ntinjira ni iki cyo mbuza kwinjira mu rugo kwa papa ni iki cyo mbuza kwinjira bambwira ati banzurare baca banyereka umengo turi hejuru kuntu banyereka nkuko umengo banyeretse hasi down kure cyane baca banyereka umwana ari kararira ariko uwo mwana yari afise ishusho ya wa muntu dufitanye ikibazo ari kararira baca bambwira ngo genda hoza uriya mwana ni wamuhoza ucugaruka turakugururira biraza kunda yuko hantu haba parce que uzokuba wikiranuye n'uriya mwana nca mbona ndaje nje kubembereza wa mwana kugira ngo ashobore guhora yandota ishirahera
aho nyene directement mvuye mu iyo ndoto naciye ntora telefone ndamukura muri liste noire nta WhatsApp nari bwagire urumva ca ndamukura muri liste noire nca ndamwandikira message anyishura azi ijambo yambwiye ati ndazi ko naraguhemukiye ndazi ko nakugira ikintu kitabaye ciza ariko wewe kuri jewe nakubona nk'icitegererezo le fait que wari waranyimye ubwo burenganzira bwo kukuvugisha kugutelefona no kugira gute nari numva umutima wanje wabaye kubera naraguhemuki no kubona naragutakaje kandi wari umuntu nashaka kubona wakamaro nabona nk'icitegererezo guhera ico gihe mba numva Frank tugiraniye ikibazo mba numva noza tukagitunganya kigahera ofete hariho umuntu usanga agoye mu buzima mutobana bivanye n'ingeso n'imico yiwe ubona umengo irakubangamira canke ubona umenga ujija ko atari myiza mwico gihe ukuntu ndabikora ndaza tugatunganya ukaca ugenda amahoro nanje nkagenda amahoro namba ari ubucuti twari dufitaniye bwari proche ubwo bucuti bugahera ariko ukabura umuntu wonsaba service nkayiguha ata conflit dufitani nawe nkaba no gusaba service ejo nuduhura mu barabara nagize ikibazo ntibize bikunanire kumfasha ngo turafitaniye conflit canke nanje ninagusanga wagize ikibazo ntibikunanire ni ugira ibi byago nze gutabara nanje ninagira ibyago nze gutabara ariko ibintu byo kugiranira ama conflit byabindi by'inzigo z'akazikirano navyo gira mu ati tuzunye ko ariho nci nimvira nyine nuzwe ko ari we muntu maze kumva muri iyi entertainment ataragira ikibazo n'umuntu ushobora gute cyangwa muca mubihereza hariya nyene no ahubwo nivyo bibazo ngo ntaho byoba abakinyi basinema gasabura bibagiye kumwe wa mwashwanye n'abandi ugasanga hariya nyabyabaye induru hariya biza renda kubwira namba ari umuntu byogorana ko bashwana n'ubundi nijewe mbonye uwo mwanya wo gushwana twokura he uwo mwanya sinogi no uwo mwanya ntiwoboneka kuko unyatatse no kwihorera nkakureka urumva rega haje ikintu kikunda kuba haje umuntu akwatatura mwihorera nibiguvu ufise gasaba je sino kwataka ngo nuko anyatatse urabona hari inyishu nziza burya guhora ni inyishu nziza sometimes hanyuma ari gusanga ego utuntu tutameze neza hagati y'abantu two tubaho ariko sinumva yuko naho koba kurinda gashikaho tuca tukajana imbere y'abantu ko tukajane kuri media ni kakanino gushikira kugira Frank bijya bintu je bankoreye ntibyanezereye si byiza nambura umuntu avuga pardon ukavuga ati pardon nukuri vraiment hajya hano koshorije byaheze hanyuma bigaherera hagati yacu twebwe nyene uroshe gutanga imbabazi cyane biroshe gusaba imbabazi cyane nyine ukanyenyekeya nyine ugaca bugufi ahubwo mpora ndanazisaba ngira ngo nigiye bitanakenewe wereko na iyo uca bugufi cyane naho hari abantu bagusuzugura no bagufata ukundi umva nkubwire ikintu ca mbere abantu bakunda kugira ngo urumva ngo sinsuzugurwe sinjye agateka canke ubuntu burihabwa wowe ni wabushaka ko abantu bakubaha bari ubu wa mbere yo kububaha nushaka yuko abantu ngo bajugumire bakubahe no ni wabushaka kubahwa cyane ni wubahe cyane niwo muti muri filme yanje ingaruka ivuga ngo ubuzima buguha ico wabubikije ubuzima igihe cyose butanga ico wabubikije ariko buca butangana n'inyungu kwakundi iyo umuntu arimye agatera utetera umwe rw'ikigori rushobora guheka ibigori bibiri wagenda guharura za ntete ugasanga ni nyinshi cyane n'amajana rero ubuzima niko bumeze ni wabushaka kubaha kubahwa ni wubahe utaravye mukuru utaravye muto mwico gihe uko kubahwa kuzokwizana utarinze no kukurondera kuko niyo mbuto ubiba ni wabushaka gukundwa kunda mwico gihe gukundwa bizokwizana atanga uvu nyinshi ubishizemo rero bya ndivuga ngo je ngurumva ngo nshaka ngo banyubahe we wubaha bande banza wenyene wubahe hanyuma bakubahe urumva ni wabushaka gushigwa hejuru sha bugufi Katiche tuzare mu ngaruka kandi rero amatoza turaza turacanga kandi ingaruka inshuti yacu bakunzi igomba ihere
nabonye abantu benshi bababaye cyane muri commentaire bababaye cyane kubera iki ngaruka igihere afite amengo yabaye nini ya cyane kubwanyira amengo yabaye nini nya amengo yohera ngabo natangajwe n'abantu ngo no babungore ngo niho yari gitangura kuri kandi abantu ngoma badeseve inyuma y'imyaka ibiri ingarukirikira okay ndabavugiye okay ubwa mbere na mbere reka ndabishure bano bantu ingaruka irafise inyigisho yari kiratanga kandi iyo nyigisho ntitwoyibamwo myaka na milele nitwoyigumamwo harabo yafashije hari ibindi bigomba kuza no kuvuga ngo sinzobasiga mwenyene so kuvuga ngo ingaruka iraheze ngo Sabasa arahevya ibikorwa ahubwo hari kindi kintu hari kindi kintu gisasu twiziritseko ariko komeze ngo igisasu kandi ari bisasu no terabwoba rero simwe no si terabwoba na chers amis yani mutaenjoy uyu mwaka uno mwaka abantu mugiye kunezerwa cyane okay ingaruka igiye guhera ariko igiye guhera dufise izindi filme zamaze gutegurwa kandi nziza cyane zirimo inyigisho nziza cyane nimwaba mwaradukunze mu ngaruka muzodukunda kuruta muri filme nshasha zigiye kuza rero ingaruka izopfa guhera buce butangura kubona ibindi bikorwa windi bizokurikira muri make nta bikorwa bizohagarara nta bikorwa bizohagarara no kuvuga ngo ingaruka iheze uno munsi ari mardi iyindi mardi muzoronka trailer iyindi mardi filme izobishitse no kuvuga ngo nta mwanya wa hopo uzobamo rero ntimwimvire ngo mbega bizogenda gute kandi byukuri ndashima Imana ujya gukora ikintu kikamara imyaka ibiri abantu bakigikunda abantu batararambirwa nukuri twabonye ikiganza c'Imana kandi n'abantu baradushigikiye ariko kandi uburyo ingaruka yari ipanze canke yari ipanze bwari muri bwa buryo igenda ikagera ahantu ukabona umenga kwiheze ariko twagaruka ukabona umenga iratanguye n'ubu mu maparti turimo abantu bavuga ati none ihere gute kandi tubona umenga iratanguye ariko ibibazo byanyu bizokemuka bimeze neza cyane twabiteguye neza kandi hamwe n'Imana hamwe namwe mudusengera hamwe namwe musanzwe mudushigikira ibintu byose bizogenda neza abakunzi b'ingaruka abaheruka kuraba iyiheruka pre-final muri commentaire ngaha mutwiyereke amabayiravye kuva ku ntango abatanguranye n'ingirako gushika no munsi twabone muri commentaire abakunda GN Films muri rusange n'abakinyi ba GN Films bose kurumva ko nibidasanzwe ariko rero gute umugabo yubatse yubahuka gushira ishugwe na kado umu ex wiwe vyitwa yuko yamugiriye neza gutuja kwitura neza umu ex wawe umushiriye ivyo tumaryohego iyo nyishu murakoze cyane iyo nyishu nzoyitanga ku munsi wa kabiri mu ngaruka muri finale iyo nyishu nzoyitanga nizo bintu abantu bashi bibajije mugabo reka naco ntuvuge ivyo muri film tugere mu buzima busanzwe gusubira bikeshe mu buzima busanzwe bavuga yuko kuyaga no mu ex kugana contact kuyaga cyane biheza bikagaruka kuko mu bukanye bwa kera nizo tuma umu ex asambura urugo mwico gihe bica bivana n'abantu n'amasituasiyo barimo ubundi abantu twese uko tubana turatandukanye kuriya kuntu Imana yanaturemye ikarema bamwe bakirabura bakaba bagufi bakavyibuha abandi bakaba inzobe bakonda bakagira gute Imana numuhinga ku buryo mu miliyaridi 10 z'abantu bari ku isi usanga umwe wese ari unique rero no mu kubaho birashoboka je na wewe ibintu ntituvyakire kumwe kandi canke ntitunabitahure kumwe c'est qui est bon ikintu kica kidufasha rero muri uko kudatahura ibintu kumwe ni ikintu bita ubumwe mu budasa gutahura ko Sabasa ari Sabasa Fanik ari Fanik n'uyu ari uyu hanyuma tukamenya yuko jewe ntakwiye kuba wewe kandi ntakwiye no kwipfuza yuko ba jewe kandi nanje ntokwipfuza kuba wewe kuko wewe uri wewe nanje ndi jewe rero no mu buryo bw'ivyiyumviro hari ukuntu Sabasa yiyumvira kandi uburyo yiyumviramo sikosa n'uburyo Franike yiyumviramo nabwo sikosa kuko uyo niwe Franike uyu nawe niwe Sabasa ikintu kiza kudufasha rero kugira ngo bano bantu habeho kumvikana
nubwo dutahura ko Sabas agomba kuba Sabas akiyumvira nka Sabas, Franik akaba Franik akiyumvira nka Franik. Ariko muri ico gihe nikibuza ko tugiranira ubumwe. Nihe yashaka gushika mu buzima busanzwe umugabo yubatse ufata amakado agafata n'ishugwe akabishira X mu buryo bwumvikana amakosa. Ariko uriya muntu naba atari umusazi icatumye akora bijya bintu niki iriya mvo rero tudatahura twebwe byasaba ko tuca tureka kumucira urubanza urumva tukareka no kubifata mu buryo twe twabifatamo kugira ngo wowe abanza dusobanurire atubwire pokwa niki catumye ubikora. Akarorero urazi yuko ashobora kuba agiye gutanga iryo shugwe agiye kurokora ikintu cagira gipfe. Ntabyo wemera. Reka simpave ndabisobanura cyane kuko nava nsanga nje kwinjira muri bwa buzima ntashaka kwinjiramwo bwa ca kibazo nzokwishura mardi. Okay, reka twifate mu buzima busanzwe tubifate gutya. Birashoboka uwo muntu kubikora bivanye nuko twebwe tutazi intention yiwe. Kuvuga ikintu cyose bivana na intention umutima watumye uri kuragikora. Kandi buriya n'Imana kenshi iraba intention y'umuntu. Urumva twebwe kenshi na kenshi ntidushobora kumenya l'intention y'umuntu. Ubikoze directeur narudiana na X anarudiana na X kandi aho gwaciye ni yacu gwanga nivyo nyene cyatuvuga. Ariko rero tugize amahirwe yo kumenya ya intention yiwe turashobora kumutahura ahubwo wa muntu tukamwambika couronne tukamwambika ikamba. Rero igihe cyose bijya bintu bitwigisha iki bitwigishe kuba bantu ba look don't judge. Turabe twihute guca urubanza kuko tutaramenya impamvu tutaramenya intention. Icya kabiri ntiduhuruduke mu bintu. Urumva birashoboka inyuma no ambarage tubona gutya si hambaye ya kado ahubwo igihambaye n'ikiri ndani. Nubwo kenshi dukunda kuraba ambarage ariko ikiri ndani muri yo kado nico kintu kiba gifite agaciro kuruta. Bakunzi wa African TV abakurikiranye ingaruka vya vrai ubosanga umugabo wa cyangwa umugore wawe shiriya ishugwe nakado ku ruhande umu extra wiwe bicaye cyangwa umuntu aragwamagaye ngo baricaye. Iyo image yonyene ukavyihanganira deja kwicarana kwabo hargiye bayagutuntu bakibutsanya amajambo ya kera. Chavi ibintu bigoye hano aho hantu sindiko ndahanga sindiko ndahanga ivyo bagiye kuyaga yose next way none gututamubye umugore wawe mutume mujana kuko ex besha kunda kwibitsitaze regasa. Mon cher ami iki kibazo kirishuwe neza ku munsi wa kabiri. Urumva ino nyishu n'abantu bose bibwira kino kibazo inyishu bazoca bayibona ku wa kabiri. Twindire finale yo finale mardi tuzohuriye kuri GN Films muri saison 8 épisode 36. Saison 8 en fait izindi twari twagize zikaba 12 épisodes. C'est-à-dire saison 8 irimo épisode 3. Irimo épisode vako ni nka saison 10 zama épisode nka 12. C'est-à-dire ingaruka izo bigizwe n'ama saison 11 ni jambo rimwe. Yeah. Yes. Yes, ubundi Sabas mu ngaruka kandi Musa Sabas ngene yakuze ariko rero hari ubundi buzima Sabas tutarigira twumva bwiwe muri entertainment nkubona sanzwe ari muri cinema sanzwe ari muri bimwe bikorwa vya entertainment ibijanye na choix du conge amahitamo yawe y'urugo byarakoroheye byagenze gute? Abantu benshi barakunda kubita amaswata mu gutsi choix du conge. Merci kuko kino kintu kizoba kirimwo muri no film ngiye gutanga. Scanner kwa bwabo choix du conge izoba irimwo muri no film ngiye gutanga. Nabwiye abantu yuko badakwiye kwimvira ati mbega ingaruka kweze bigenze bizogenda gute. Ino film ngiye kurekura ino film yashashe igiye kuza abajene bazoyikunda cyane. Abajene bazoyikunda, abapapa bubatse bazoyikunda.
abakristo bazoyikunda igenda ikombina ubuzima abantu babamwe mu eglise ubuzima bw'abajene ubuzima bw'inkundo ubuzima bw'amadeception en fait choix du conjoint ni ikintu gikomeye cyane bazokwiga mu inyigisho nyinshi hanyuma kuri choix du conjoint yawe yiwanje yabaye nkuko peut-être yoba yarabaye no kubandi mu buzima harabo kuba desi mu buzima harabo hura n'amahirwe y'ubuzima bwawe nanje niko byagenze haraho nabaye desi ariko mu nyuma Imana irangira neza nanje barakobaje nawe umutima barambabaje umbwire okay iyo umuntu yakomeretse sorry iyo umuntu yakomeretse hari igihe bimugora cyane kugira ngo ashobore guhitamo kandi byaroroshe no kugira ngo ugire amahitamo kugira ngo koko umutima wawe utange byaroroshe okay urazi mpava mvuga ikintu kimwe nsange ni ikintu kiri spirituel kandi abantu batabishaka hari abantu badashaka ubuzima bw'urukundo n'ubuzima bw'ivy'Imana kubicanga bumva umenga ewana ikifika semu ya mapenzi ni mapenzi ivy'Imana ni ivy'Imana ariko jewe numva Imana nta kintu na kimwe twoyivanguramwe ahantu hose twokuramwo Imana ivyo bintu birononekara urumva jewe nakuriye kuri principe ivuga ngo uwudasukiranya arasesa c'est-à-dire buno buzima bw'iwanje n'ubuzima bw'Imana ubuzima buri spirituel bitegerezwa kuba ari ibintu biri mélange ku buryo udashobora gucangura kimwe ngo kije ukwacu kubera mu buzima bw'iwanje nkuye mu Imana nta nsobanuro busubira kuronka urumva ubuzima bwa Sabasi nkuru nziza dukuyemwo the grace of God dukuyemwo ubuntu bwa Kristo dukuyemwo imbabazi z'Imana ubuzima bw'iwanje buri futi ku buryo atanu umuntu nta nisobanuro bugira rero kubwo gutahura iryo banga ryuko udasukiranya sesa ubuzima bw'iwanje nashimye kumeranja mu Imana ku buryo mu bintu byose numva Imana itegerezwa kubirimwo muri filme Imana itegerezwa kubirimwo mu guhitamwo uwo twubakana Imana itegerezwa kumva ko irimwo no mu kugira ndo nk'umwana Imana itegerezwa kumva ko itegerezwa kubirimwo no mu kugira mbeho ntegerezwa kumva yuko Imana itegerezwa kuba mu buzima bwose niyo principe ngenderako niyo principe y'ubuzima bwanjye rero mu kuronka umufasha byasabye gusenga Imana cyane hari ntahe ntoza kuvugira hano bivanye nuko peut-être igihe cyo kitaragira canke inzo ishinga mu mwanya ukwiriye mu bijanye na choix du conjoint canke jewe ukuntu byagenze tout d'abord jewe umufasha twubakanye twamenyaniye muri Tanzania kandi twese twari twahuriye mu murimo w'Imana yari yatumiwe nk'umuririmbyi nanje natumiwe nk'umuririmbyi hanyuma nari mfise amasezerano mvuze amasezerano b'abantu babaye ku karago baraza kuntahu ariko hari abandi bantu biza kugora ko baza kunyumva je nari umuntu yabaye mu karago b'abantu twabaye mu buzima bwo ku karago mu masengesho hari ibintu byinshi tuba dufise ubuzima tubamwo bwanditse mu makaye babwiwe byinshi urumva twabwiwe byinshi nk'ubuhanuzi amaprofesi tugendana ibitabo byanditsemo iby'ubuzima bwacu urumva rero ngiye usubije amaso inyuma nsanga mbona bya bintu ahantu byanditse urumva mbona ahantu byanditse yuko umugore nzotwara tuzohurira hanze y'igihugu hanyuma tuzoba twahuriye twese mu murimo w'Imana ibintu byinshi nsanga ahantu byanditse kumbe navyo byari byanditse ariko no kuvyibagira nari naravyibagiye rero urumva Imana yari intervenye ishitse umugambi wayo mu buryo bw'igitangaza rero mvuze kuri choix du conjoint ni ikintu abantu batahura mu buryo bwinshi butandukanye ariko mwumve yuko muri choix du conjoint jewe nabicanze n'Imana hanyuma Imana novuga ngo irafise ukuntu yabigenjeje ni ntahe ndende cyane ariko uburyo Imana yabikoze uburyo byabayemwo bwari bwa buryo nyene bw'igitangaza ubona ati ukuntu ukuboko kw'Imana ukuntu ukuboko kw'Imana biroroshe kumenya uwo mwubakanye 100% kumumenya ibaza ko bitoroshe ntivyoroshe kuko umuntu aragutse umuntu ni mugari niko bavuga indani y'umuntu ni hanini aragutse kandi hari igihe ashobora kuguhisha ibintu akabiguhisha wanashaka kubw'inyungu zawe
ukora mu bana agwisha ibintu gasaba hari ikintu yoguhisha avuga ati uno muntu kino kintu ndakimubwira kize kumufasha kiramwubaka kiramusambura ariko ntuce wumva ngurumva ngo yaravyaye ngo aragize gute ngo akabiguhisha no ivyo ni ibintu bitegerezwa kuvugwa à l'avance akagukunda bizi cyangwa akagira gute ariko urumva nk'ubu uyi ntimwa muri fiançailles wacha kugira ngo hengo je burya rero ngo iyo bishitse ngo ndakara oya wewe uzogenda uradekuvra ryashavu giwe namba rifise hanyuma umenye n'ingene ushobora kubana nawe hanyuma nawe hari gihe azosanga erega muri wa muntu nawe rafise ikindi kintu kibitsemwo ntarinzi agenda kumenya bukebuke hari intayina ariko ndumviza Paul Clement muri Tanzania umugore wari karavuga ati twe twakundanye 5 ariko tumaze kubana byabaye bishasha kubera nasanze uwo narinzi atari we tubana bimba oblige gutangura kwiga uwo muntu mushasha rero urumva ivyo byose birashoboka kutamenya umuntu muri kumwe ofete umuntu kenshi umumenya ari uko wenyene yashimye kukwihishurira volontairement canke involontairement canke akaba ari ashatse nyine kugira ngo umumenye umuntu ni munini umuntu ni munini kandi n'umuntu ni babantu bahindagurika ku munsi uno musashora kukubera mwiza ejo akakubera mubi that's why nko mu buzima bw'urugo byama bisaba amasengesho n'ikintu kirumara ikiganiro ariko kandi n'amasengesho gerageza je madamu namubwiye nipfuza mu maso yawe kukubera umugabo ariko nkakubera nk'umupasteri umupasteri w'urugo rwanje umupasteri wawe kuburyo numva umenga ashaka kugufata ukuboko gushika naho nzogushikana ku irembo ry'ijuru ati mana wa mugore wampaye no mwijuru turazananye nanje ndamusaba ati ndashaka yuko umbere umwungere wanje umbere pasteri hari ingeso pasteri wari kuri eglise atomenye ariko wewe uzomenyako uzoza urampanura uzoza urangira inama uzoza uransengera uzokora ibishoboka byose umfata ukuboko kuburyo uzonshikana no ku irembo ry'ijuru ati mana wa mugabo wampaye namubereye umwungere none ngo ndamushikanye ati tuze dutsindagizanya kugira ngo tuze dushika amahoro rero urumva ubuzima bw'urugo n'ubuzima bukeneye Imana cyane kubera uwo mugabo ufise mwiza ejo ashobora guhura n'abantu bakamuhindura akaba mubi ibintu bikaba bibi n'uwo mugore wawe mwiza afise imyitwarire myiza ashobora guhura n'abantu bakamuhindura ejo akaba umuntu mubi bisaba rero yuko ubuzima bwanyu bwubakira mu Mana mu gusenga kandi mukagira namwe ihangiro ryo kuvuga ati Mana nshoboza uno muntu wampaye runo rubavu rwanje tuze dutsindagizanye gushika naho tuzoshikana ku irembo ry'ijuru irevre ku irembo tuvuze ku irembo ry'ijuru abantu babaze ati none muzogenda mujanye ntawe uzojana n'ubundi ariko muri bwa buryo bw'umubano gerageza kumva yuko umenga wipfuza yuko umushigikira wipfuza yuko wa muntu wumva yuko no uno muntu ndipfuza yuko azogira iherezo ryiza akazorinda arangiza ubuzima ari kumwe na Kristo kuko naho je nopfa nk'umugabo umugore hari ukuntu uba waramuhaye discipline canke waramwigishije canke umugabo gutyo nyene ugasanga n'igihe utakihari mu buzima bw'amaso yiwe canke mu buzima bw'amaso y'abantu muri we akaguma yumva yibukana y'amajambo amubwiye akazomufasha kugira ngo azoshike ahantu arangiza urugendo rw'iwe amahoro wow bo nibaza ko jewe ndatangaye nibatwaye n'abandi benshi batangaye kubera ko kumva ingene usigura umufasha wawe abenshi narigize kuza mbona ku makazi social atandukanye bavuga yuko Sabasi n'umufasha wiwe wo batabanye neza Sabasi ibintu yuko mu rugo rwawe ibintu bitameze neza no musi ntangaye donc numvise yuko ibintu byose ari amahoro warigize kuvyumva I think ahantu biva wow thank you so much urakoze kuzana kino kintu hamaze iminsi hari aba escrow bakoresha amapage ya si page ama Facebook konti za Facebook benshi mu kudraga abakobwa baranabadraga kugira ngo barabe ingene bashobora kubakura kwa amafaranga bashobora kubiba mu kubadraga bakoresha ikintu cyo kuvuga ngo je umugore ngo ntitubanye neza ariko adraga uwo mukobwa ngo je umugore ngo twarahukanye nibaza yuko hashobora kuba hari umwe babiri canke batatu mu bantu bahuye n'ivyo bibazo bashobora kuba babaye source yo kuvuga ayo majambo kuko mu bantu bankikuje bantu bari hafi yanje ivyo bintu ntaho bobihera parce que izo l'information urabona hari igihe uvuga ngo abantu babanye ntazibana zitakubanya amahembe urumva ngo vyarigeze ngo gushika no ntibirashika bashaka mutandukana no gushwana
ngo tuvuge ngo twagize vya byo gushwana vya bintu ngo vya bintu ngo biritsirire no urumva no hari akantu uvuga ati wapi kino kintu sindi kwanda gitawe mugatahuzanya bigahe ariko vya bintu ngo nyene vyacitse oya nta biraba rero namba biruko akaba atabihari akaba atanu umuntu anyegereye akubera z'umubano wacu yo bivuga birashoboka ayo makuru akaba yabishoboye kuva kuri abo bantu bashobora kuba barabeshwe parce que mu nyuma benshi bagiye baza bambwira ngo saba ngo none ngo urafise indi nimero ya WhatsApp nto ya kubera ngo je ngo hari umuntu ngo twari tumaze imisi tuvugana ngo urumva ngo namuhaye n'amafaranga ngo nagize gute ngo arambwiye uko ngo wahukanye ngo wagize gute ngo rero ngo akavuga yuko ashaka biko nashezana aha hanze hari ubusuma hari aba escrow kandi si jewe gusa amazina y'abastar benshi yari karakora mu busuma byari hari n'abandi numvise sinshaka kubivuga rero bantu mwirinde mwiyubare abakobwa muri Oman mwiyubare cyane baragukunda sabe urazi ko antitanyire kuzana muri Oman aziko rero badamu bagukunda kuko bazi yuko utubatse ariko kwimisi yose kano kantu kama kariko abantu biyumvira uya hari abajene n'umunsi basike bambara impeta ngahanya bikaba bisanzwe nye jewe rero biri official kandi abantu nabisobanuye nabivuze ko jewe ndubatse kandi tubanye neza n'umudamu nta n'impamvu zihari zo kutabana neza rero bantu mubeshwa ndasubiyemwo bantu bakobwa ari za Saudiya muri Oman bari Qatar bari muri Kenya n'ahandi n'abandi bari hanze mwiyubare nuko utari kuri jewe ntupfe kwizera umuntu ngo umuhereze inoti yawe gute wizera umuntu rero urumva bano bantu baradukurikirana amafoto turapostinga n'abagatora bagapostinga bamenya aho uri muri shooting arabimenya kuburyo ashobora no kubesha ngo urumva ngo nanagiye gushootinga ngo Igitega kandi nanje napostinze ko ariyo ndi pe urumva ngo nagiye ngo gushootinga Igitega ngo none ngo ngize accident ngo rabundungikira amafaranga gute je noza gusaba amafaranga wewe muntu tutazi nanyi mukoresha ubwenge je konfisi inshuti mfise abagenzi viza abantu tuzi nanyi ngize ikibazo no kwiyambaza gute wumva yuko noca nza kuri Facebook nkakwandikira wewe utarambona nanje ntarakubona mukoresha ubwenge abasuma babaye benshi kandi ano makuru ndasavye vraiment ano makuru mu yakwiragize abantu bagende babimenya ndasubiyemwo bantu muri Oman n'ahandi hatandukanye abasuma bariko barashaka kubiba ni benshi kano gaparti nivyanakunda muze mugakate mugashira no ku mastat canke mugahanahana kugira ngo ntihagire undi muntu yibwa abantu bavuga ngo urumva ngo ni naka rero baca banka kubumvisha ijwi canke kuri appel video kwera babazi yuko arabasuma ariko kandi ivyo byose bona bikora ntugapfe kwizera umuntu gute utanga amafaranga ugaha amafaranga umuriyoni ngo naka ngo aragusavye ngo amafaranga ukaje ufata nk'amafaranga 1 million ukamukorera naho yo bari sabasi wukuri atanu umuntu w'icyabona cyo mu muryango kugira ngo amafaranga satani namutera kabinjyajya akanka ko yaguze ofisi ikintu kinagiriza gute ushobora gufata amafaranga nkayo yose wakoreye wabiriya kuya ugafata ukaremeka umuntu abakozi baribwa uzawumva ngo ugonda kukazomva ariko ararondera umuntu ngo mimi ngurumva ngo jari umuntu ngambenze ngo yampenze ngo ni mimi ngo yampenze ngo ni Alvera ngo yampenze ngo ni naka meshezami mwiyubare ubusuma ni bwinshi rero nivyo bintu uri kuravuga bishoboka kuba vyagiye biva ngaho parce que je kwera ndumugabo baca bitwaza ico kintu kugira ngo amujye amafaranga abanza no kumudraga mu kumudraga rero acagenda amwumvisha ivyo kugira ngo arabe yuko amwereke ko amukunda kugira ngo arabe ko agira ica mukura mwiyubare cyane mwiyubare yes ku bantu bari bazi yuko Sabasi yahukanye kuri nuko onya barababisha n'abantu baba bashaka kumure kubiba canke kugira ngo bahende ubundi bise butandukanye yedusuza n'igihano cya dusoze rikora abantu babiri Alvera na Mimi n'abantu ufata gute n'abantu maze kubona filme yakunzwe cyane Ntore Ntindi yarakunzwe cyane gose rero bihari mu gihugu ndetse no hanze y'igihugu cyane gose n'abantu ufata gute abantu babiri muri sinema ndondo okay mbanze mvuge ku ruhande rw'iwanje ndabafata nk'ubutunzi bukomeye kubamenya canke kubagira kuri jewe n'umugisha n'umugisha ukomeye hanyuma muri sinema ndundi nahone novuga yuko na matrésor n'ubutunzi bukomeye cyane dufise kuko kuronka umuntu w'umunyempano akagirirwa n'amahirwe akagira n'igikundiro akaba ari karakora agakora ibikorwa biriko bigenda bigera kure bishimwa na benshi n'ikintu gikomeye rero n'abantu bakomeye kuri jewe
tubasengere tubatera intege tubashigikire ufise amafaranga ayazana dushigikira amafaranga turayakeneye mudushigikiza amafaranga mudushigikiza amasengesho ukarinda wumva akantu katameze neza hamagara umuntu umugira inama mu bantu badukurikirana harimo abapapa harimo abamama harimo abapastori harimo iki ukaramuka wumvise akantu katameze neza cyangwa ukabona akantu katameze neza kuri Sabasi mpamagara nk'umuvyeyi nzoza twicarana mbwira ati kibondo mwana wanje musore wanje muhungu wanje genzuko ubwira uriya mwigeme asa n'umwana n'umukobwa wawe mukobwa wa Yesu genzuko amazogenda neza turabakeneye ko cyane imfashanyo mu buryo bwose mu buryo bw'impanuro mu buryo bw'ivyimviro ariko kandi muduhereze n'ubuzidukore bakora ama publicité tubakorera ama filme tubwire gute ibintu dushobora gukora birahari kandi n'ibindi yes yari Sabasi nkuru nziza umwe mu bantu bakunzwe cyane gose muri cinema ndundi ndetse muri cinema ziko ziragira zitandukanye cinema nziza gifite sound nziza kandi n'inkuru nziza cyane gose ndagushimiye cyane gose ubumenya wawe. Thank you so much. Wakoze nawe kuza hanyuma dushimire bano bantu badukurikiranye. Tubibutsa yuko Sabastyle Company ihari mushobora kudukurikirana ku mapage yacu ya Instagram na Facebook. Sabastyle Company hanyuma turabaha ikaze muze mwambare mubegwe. Ntitwambara ku gaca ubwo twambara no kugira ngo abandi bantu babone ko ibyo bintu bihari kugira ngo bazi. Rero karibu sana muze supportinge muduteze imbere hanyuma turashimira abantu bakomeza gukurikira ibikorwa byacu ni gushima no gukomera amashi abantu bose bakurikirana baba abone kuri GN Films kuko mwatumye ndonka Silver Award uno musi ndayi byamanye ngaha mu nzu so thank you so much mwarakoze kunshigikira ariko kandi urugendo rwanje ni rurerure cyane muri bino bikorwa vya film muri bino bikorwa vyivuga butumwa ndakeneye intererano yanyu amasengesho yanyu Imana ibahezegere cyane. Yes, merci beaucoup.